nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Azwa mukama. Muri irya minsi Yezu yariko arirukana ishetani, nyashetani kaba ikiragi. Isohotse ca kiragi kica kiravuga. Ishengero naryo rigwa mu gahundwe. Mugabo bamwe muri bo bagira bati yirukana amashetani kubwa Beelzebul, umwami w'amashetani. Abandi nabo ngo kugira ngo bamugeze bamubwira bati twereke ikimenyetso kivuye mu ijuru. We rero yarazi ico biyumvira, ababwira ati ubwami bwose budashira hamwe buzohona, amazu n'ayagwaneko. Ko mugize ngo nirukana amashetani kubwa Beelzebul, none shetani niyabiri kwirigwanya, ubwami bwayo buzora mabute. Ngasangwa nanje nirukana amashetani kubwa Beelzebul, abana banyu bayirukanisha iki? Nico gituma bazobabera bonyene abacamanza. Yamara ugasangwa nirukana amashetani ku bubasha bw'Imana, ubwami bw'Imana bwabashikiriye. Iyo umugabo akomeye ari n'umuheto arariye urugo rwiwe, ivyiwe nta kibikakaza. Ariko haramutse haje uwo murusha inguvu akamutsinda, aca mwaka wa muheto yari yishimiye, kandi ivyo mwambuye akaja arabigaba. Uwo tudashize hamwe aranyanka, uwo twimburira kubiri agasesagura. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uyu munsi hari ivyumviro bibiri bikomeye, amajambo y'Imana dutumirira kuzirikana ko iki twumvise kigaruka ubwa mbere mu gisomwa ca mbere co gukomantaza umutima. Gukomantaza umutima bibabaza cyane Imana. Icyumviro ca kabiri nico gusubira kuzirikana, ni n'icyumviro kigaruka kenshi muri iki gihe c'ikarema, kuzirikana ubuzima bwacu nk'intambara, nk'urugamba, nkuko tuvyumvise Yezu Kristu bimworohera cyane kwirukana amashetani, ariko akamari mu ntambara cyane cyane yo kwirukana yandi mashetani y'ubwishime n'ubwibone yari mu bantu bamugwanya. Yezu arabambukirwa kose no kwirukana ya mashetani yiyarura igihe turiko turasenga, ariko burya hari amashetani amugora cyane. Y'abantu ushobora no gusanga bariko baramugwanya bamwihishijeko, bari mu vyiwe mugabo bakamugwaniriza indani. Ayo mashetani ntiyoroha kwirukana. Ubwa mbere tuzirikane kuri uko gukomantaza imitima. Turumvise ingene umukama atuma Yeremiya ku gihugu ciwe, akagira ati mwaranse gukurikiza inzira ndabategetse, ibikanu muradadaza, kandi ariyo nzira y'ubuhigwe. Gushikaho twumva umukama avuga babaye, akagira ati igihugu ntikicumvira umukama Imana yacu. Nukuvuga yuko kuzirikana neza kuri iki cyumviro cyo kudadaza gifatanye n'ikintu cyo kumviriza umukama. Kumviriza umukama atari bimwe byo kumwumviriza gusa, kumwumva mu byo avuze, kumwumva mu gutwi, kumwumva gutahura ibyo yavuze. Izo zose ni intamboko zo kumva, ariko na cyane cyane ukumva burya umukama aba ashaka kutubwira nuko gushira mu ngiro iryo aba yatubwiye. Gushira mu ngiro naho ija mu mukama tubwiye ntitwama twabishoboye nk'ukumenga abamarayika barabikora neza, kuko nimba hari abantu bagamburukira ijana kwijana mu buryo bwuzuye neza Imana n'abamarayika. Ariko burya hariho ukutumvira umukama kubera kumbure amagara make y'abantu tugifise bakiri ku rugendo muri ubu buzima,
ariko hariho abandi batumvira umukama kubera icyo twita kankanzi, ukudadaza. Ukudadaza nako birashobora kuva ku bintu byinshi. Hariho abadadaza kubera yuko ivyo bintu batabavyumva, bakagira bati ntituvyumva, bakadadaza bakagira bati ni ibintu tutumva twovyinjiramwo gute. Nabo baroroshe kuko imera n'imeruka ari igihe usanga bumvise. Mugabo kudadaza kugoye nuko abantu b'indani abantu b'indani, abapatira, ababikira, abagenzi ba Radio Maria, abakozi ba Radio Maria, abantu b'indani, bamwe bo mu maruwanje, bamwe b'amarozari, imbaru kudadaza gushobora kubabaza Imana, n'ukudadaza kwiwanje abibutsa Imana mu biki. Ko dushobora ko dutsitara n'ibintu bisanzwe, kuko naho udatsitara muri ubuzima bwira kiri ku rugendo, turaza kubibona ingene urugendo rw'ubuzima bwacu wamusanga umengana urugamba. Mugabo gutsitara ugaca uvyisiguramwo neza kandi ukaba tranquille. Hari abantu barimwo ubushobozi bwo kudadaza, ashobora no kudadaza adadariye mu bintu bihushanye gose, nugira nti n'ingingi itegezwa kuba mu muntu, mugabo ugasanga ari ipanze neza, ugasanga n'igihe ariko aravuga n'ivyumviro bitonze neza. Naho hoza ya police igira ibintu vy'amankete, bakamubazagiza mugasanga ivyumviro biguma bihana neza, ariko arazi ico yicayeko. Uyo rero biragora, uyo biragora. Iki gihe c'ikarema nico kugira ngo inema y'Imana tuyikundire ishobore kubomora ico kintu dushobora kwiyubakira ko turi mu vy'Imana, mugabo tudashaka umutima w'Imana, kuko kumbure tubirimwo kubw'ibindi bigezweho, inyungu dufisemwo ibintu vyinshi. Umukama akadutumirira ati weho ubwo vy'ukuri urareka iryo mvuze, umutima w'iryo mvuze ukakunyengetera. Uri n'umutima, igihushane c'umutima udadaraye ni kimwe dukunze kuririmba dukura mu mvugo y'abaporoti, nabo nyene ngira ngo bakura mu mvugo y'ikinyarwanda ngo umutima umenetse, umutima umenetse, umutima woroshe. Umutima woroshe uciye bugufi, ijambo ry'Imana rikagira ngo waduhiwe n'ibibi wakoze. Umuntu akunda kuzirikana ku magara make yiwe, atari ukugira ngo agume yiyotsa, agume yiyicisha umutima mubi wibi mushikira, mugabo kugira ngo agume yibuka urukundo rw'Imana, ahubwo rumugirira imbabazi, rumutumye agihumeka n'akiri umuntu w'intege nke. Bene uyo aragumana umutima woroshe, aragumana umutima wuko Imana yije ashobora kuyumva. Ariko umuntu yama ariko arisigura, akibonekesha neza, akagomba muri vyose yuko aba nta makemwa, ateba akagira umutima udadaraye, akagira mbere ico twita une conscience cautérisée, agatima nama katigera kamukomakoma. Hari abandi bagira umutima udadaraye kubera ububisha, kubera gukora cyane ibintu by'ububisha, hakagera igihe ukamenga ari insensible. Insensible, nta mutima w'impuhwe, nta mutima w'imbabazi, nta kibabagwe kikiba muri we, nta sentiment, ngo je ngo nta sentiment, ngo jewe ndi assassin de film. Muraza ba assassin mu mafilm, icumuntu ntiyagira ikintu yumva ko kimukomakoma, cogira nabo umuntu ntiyagire yumva yuko umutima nama wiwe umukomakoma. Mugabo ivyo si ibintu byaramukorokeye koya, nuko agenda aragwiza ibibi bihanamye gose bigoye, hakagera igihe bigasengesera agatima nama kiwe, ntabagishobora kumva neza, ntabagishobora kugira imbabazi canke ikibabagwe. Biragora bene uyo rero. Ariko na cane cane iyo bibaye nk'ibi vyabo mu gihugu c'Imana,
aba ariko arabwira, mwumvise ngo igihugu canje ntikicumvira Imana yacu. Twebwe nyene bo muri ekleziya bo tugira ngo turaba mu gihugu c'Imana. Iki gihe c'ikarema ni iki gihe cyo gusekwa gatonya, mwena kemera ijambo ry'Imana rikamusevya, rikabanza rikaswa, rikavyura ibintu byose, rikabisubiza mu ntango. Niho umuntu agaruka akaba mushasha, agashobora kumva gushasha ic'Imana imubwira. Naha dufata bakabatumirira mu myiherero, mu ma recollection, mu ma retraite, kugira ngo agendeyo ashobore guha umwanya ukwijambo ry'Imana rishobore gukora mu bintu bimwe bimwe. Iyo ariko ariruka mu buzima bwa misi yose usanga adashobora kumva neza. Imana iki gihugu muri iki gihe ca Yeremiya nayo nyene izoteba ikigirishe retraite, ikibwira iti subira mu Misiri, genda i Babylone, babatware kw'imbohe. Hazoza igihe mbere n'Imana ibereka iti ndabatanzeyo. Umuhanuzi Ezekiel yari vision iteye ubwoba kuri Ezekiel, akabona uburinazwa bw'Imana. Mwana cagihe bwigera kuza Salomo aheje kubaka igisengero, akavuga igisabisho cyo kuyihezagira, uburinazwa bw'Imana bukamanuka kuri iyo sengero muri wa mwotsi mwinshi n'igicu byavuye bitwikira iyo sengero, ngo n'abasasedoti bariko barahereza ngo ntibabashe kwinjira. Azabona burahagurutse bwose, buri ingoro y'Imana isigaye igaragara, burigira hariya mu apagane. Ezekiel ntiyashobora kuvyumva nk'umusaseridoti. Nkaje nk'ubunoza numva yeza mbwiye ati sinkiri ngaha mu karitsiye iwanyu, muraza mukunama mugabo ntawe siho ndi. Imaginez-vous, no basigaranye iki ngaha. Cabwira Yezu ni ciao, ubupatiri bwanje bwose naho buhagaze. Ezekiel akabona nazo bw'Imana buvuye mu ngoro y'Imana. Ni nko kubwira umusaseridoti ati ntubugihonyora mu ngoro y'Imana. Yego urashaka mugabo kumubuza ingoro y'amabuye, ariko ntushobora kugarira iri mu mutima wiwe. Aho niho dukirira. Ezekiel akabona nazo bw'Imana bugiye, akaburanirwa, akabura ibyo asigura. Imana yagiye iti ndabarinde hariya muri retraite y'imyaka hafi 50. Twe tugiriye iminsi 5, imyaka 50 bariko baracumukura, bigatuma bazirikana. Hari gihe duca mu bubabare bwose ntimwamwe mubona umenga nubwo kuba revolta, mugabo bubabare bushobora kudututura bugakura vya bintu byose twubatse imyaka n'iyindi mu kwihenda mu bubeshi bw'isi, ngo turiko turiruka n'ubuzima naho turiko turabutakaza. Imana ikare kugaca ahantu kugira ngo ibanze gututure. Intambara ugasanga tuzigwana kwinshi gutyo. Hari kenshi tubona nk'abantu bapfuye baciye mu babare bwinshi, gati bapfuye bacotse. Ninde yacotse by'ukuri? Kazo nundi urupfu ruraje agiriyemo. Haro benshi twahitamwo ubwo guca tugiramo, witeguye ni sawa, mugabo ninde yuvuga yuko yamayiteguye kujyogira ati ubunje urubimpitanye ni direct nijuru. Sinzi, mugabo je sindi muri bo. Ariko Imana ukabona umuntu imucishije ahantu kugira ngo imutegure, imututure. Mugabo dusabe na cyane cyane umukama adukingire kudadaza imitima. Tumusabe ingabirano yo guhorana imitima imenetse, imitima yoroheye kumva ijambo ryiwe, kuko birashobora gushikira kandi birashikira gose abantu b'indani, ngo abakristo b'indani, ngo bamwe b'imbere, bamwe bavyamamwo, birababaza. Hagura n'umuntu benuyo ufuma buhura n'umupagani aho hanze. Mu nkuru ziza naho Yesu akagira ati ubuzima n'intambara, ariko agwana n'aya mashetani aheje kuyirukana, mugabo hagaca hiyarura yandi mashetani. Ya mashetani asigura ibintu nabi kuko ari mu mutima mubi. Amashetani yambikibara, amashetani atukagura, amashetani aremhentanya, amashetani yararaza.
Musanzwe Yezu aheje kwirukana ishetani muri uyu muntu, ikirakati korosi ikivugira muri abo bantu bamugwanya kugira ngo imucafuze n'icyo aheje gukora gipfe. Burya shetani turayigwanya kuri iyi terrain, igacihindukira mu yandi mayeri menshi ikatwataka mu bundi buryo. Hari benshi bama bafshuye amaso yuko barindiriye ibitero mu ngwara mu biki, mugabe ikamutera mu kumushira nk'umutima mubi ku wundi, akubaka ibintu bibi bituku wundi, bikura kwite ku wundi, kuko haheze mu kumutuka ngo Beelzebul no kuvuga umwami w'isazi, isazi zimwe zo mwiyarara. Murabu uyu munsi ibintu byose shetani ikoresha mu mayeri yo gucafuzanya. Hari gihe murambona nk'abantu basangira ubutumwa, ukabona baraduka bariko baracafuzanya. Mwibwe none muriko mwubaka ubwami buhe? Yezu aragaruka agaca babwirira ijambo nyene, mwebwe murubaka ikintu mukagaruka mukagwanyana mukagisamburira namwo hagati yanyu. Kwigira ingingo mu gihe cikarema, kugwana niyo bene iyo mitima mibi itwadukamo. Ugasanga turiko turatuka turonona igikorwa c'Imana. Ugasanga turiko turatema igiti twicayeko. Amashetani yo gucafuza igikorwa c'Imana, amashetani yo gusubiranamwo, ayo ntiyoroha kwirukana. Mugabo dutangarire inyifato ya Yezu, attitude ya Yezu. Igesho dusoma ijambo ry'Imana twitwarike kuraba attitude ya Yezu ingene Yezu ameze, igihagararo ciwe. Ntankeka Yezu ari nk'umwe muri twebwe, batangiye kumutuka gutyo yociya abagore baca banza gakenyera neza ngo henge ndagukenyerere, agaca tangura nawe panga imikoma akagusukako ngo yobangaye. Yezu ntaja muri logique, ko agira ati ngiye muri logique n'ubundi noba rero nguye mutego wa shetani. Muze murabe kenshi zimo ko birabashikira ngo mubisuzume mbere iyo wakoze igikorwa ciza nk'ico cyo kwirukana umwijima w'inabi, ineza ikagukigwa, canke wamye mu munsi mukuru w'ingabirano nyinshi, kazobona shetani iraje ku mayeri, iraje kuguprovoka. Yezu aheje gukora ikintu gikomeye cyo kugabanya, kuzibira no kwirukana ubwami bwa sekibi, igakiza mu mayeri yandi, igakigomba kumutuka, kumutapa sur les nerfs kugira ngo imushofe, byose bice bisanzara. Kazona shetani iragupimye nyene hajya wiriwe mu gihe cinema nyinshi. Murandebona nk'iyo niregesheje abantu benshi bavuye mu mwijima, amashetani y'ibibi byinshi yasenyaguritse. Ukazona nk'isohoka aho hanze nyene hari umuntu arindiriye guca agucumita akantu. Ni nkuko akubwira ati wowe uri Beelzebul, ukiheza kuva mu bintu vyiza byinshi. Mugabo Yezu agize iki? Aciye abarezona, atekanya ati gerageza mwiyumvire. Reka kuvugishwa n'umutima mubi, umutima w'ishari, mubona umenga nje kubarya amasikse. None shetani yo biri kwirigwanya, narinzi ko nayigomba gukomeza ubwami bwayo. Mugatwame twibuka yuko twebwe n'ubundi ubukomezi bwacu subwi wacu nubwo kwishimikiza Yezu Kristo. Mbere n'igihagize ibintu menga biragukoze mwirugu, bigomba kukusevya ngo bisanzaze ibintu byiza byose waruheje kuvamwo, ukabanza ukamwihweza ti mu bihebe nibi wahora wigenza gute, wifata gute, ugaheza ukamwigana. Kandi kumwigana wabikishije mu cyumve no mu mutima, hari ahantu aba yakubonye, ni nko kuba umuhamagaye uti ingufashe iki kintu, kandi arakwitaba. Tugire Kristo.